Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu turababwira ko mu mujyi wa Goma abasirikare 11 ba FARDC baraye barashwe. Abasirikare ba Kongo bari binyegeje irya nino mu mazu mu mujyi wa Goma bagabye igitero kuri M23 maze irabarasa. Inyeshyamba za M23 zabivuganye. Humvikanye urusaku rw'amasase mu mujyi wa Goma muri iri joro ryakeye. Iby'iki gitero rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu turaza kubabwira ko Perezida Tshisekedi yasabye ibihugu byo mu Burayi gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi yabisabye abadepite bo mu bihugu by'u Burayi ubwo bari Kinshasa barimo kuganira nawe. Tshisekedi yongeye kuvuga ko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo, ndetse avuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo barimo gufasha M23 kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Aya makuru nayo turaza kuyagarukako. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abasirikare b'u Burundi barimo guhunga imirwano mu mujyi wa Uvira. Abarundi batangiye guta intwaro zabo bakirukanka, barimo guhungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 abarundi benshi barimo guhunga berekeza muri Tanganyika. Intare za Sarambwe zabacanyeho umuriro. Urugamba rwakomeye, ndetse amakuru aravuga yuko abarundi badashobora gukomeza kwita kuri Songoye. Benshi barimo kugwa ku rubuga rw'imirwano, abandi nabo barimo kuvanamo akabo karenge berekeza muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Iby'iyi mirwano turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko igisirikare cya FARDC cyaguze indege karahabutaka y'indwanyi. Igisirikare cya Kongo cyaguze indege y'akataraboneka. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi Su-35 yamaze kugera i Kinshasa. Ni indege bavanye mu gihugu cy'Uburusiya. Iyi ndege ni imwe mu ndege zigezweho kandi zindwanyi. Amakuru akemeza ko FARDC yamaze kuzana iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi Su-35. Iyi ngiyi ngo igiye guhangana n'abanzi ba Kongo, ndetse ngo igiye kwirukankana inyeshyamba za M23. Iby'iyi ndege ndetse n'izindi ntwaro zikomeye FARDC irimo kugura nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 abazarendo ndetse n'abaturage mu mujyi wa Bukavu basahuye za butike nyinshi cyane muri komine Bagira. Habaye ibikorwa by'ubusahuzi muri komine Bagira. Amakuru akavuga yuko abazarendo binyegeje irya nino mu mazu aribo bagize uruhare mu gutobora za magaze z'abene gihugu. Hari amavideo arimo kugaragara yerekana abazarendo ndetse n'abaturage barimo kubomora za magaze ndetse na za butike. Iby'ubu busahuzi ndetse n'amabombe arimo kuvuga mu mujyi wa Bukavu nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore. Reba munsi y'iyi video ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone, maze ufyonde ko. Fyonda no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye ubasha kuronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Ntimujye kure rero, mu kanya gato cyane aya makuru yose ndayabashikiriza idonido.
Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu. Ni amakuru tugiye kubashikiriza idonido. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 8 rishira igenekerezo rya 9 humvikanye amasase menshi mu mujyi wa Goma. Amakuru tumaze kumenya aremeza yuko abasirikare ba Kongo bagabye igitero ku barwanyi ba M23. Hari abasirikare ba Kongo bari binyegeje irya nino mu mazu mu mujyi wa Goma. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba Kongo bagera kuri 15 aribo bagabye igitero ku barwanyi ba General Makenga mu mujyi wa Goma. Bano basirikare ba Kongo ngo bashakaga kwiba inyubako zikomeye cyane ziri rwagati mu mujyi wa Goma. Amakuru akavuga yuko intare za Sarambwe zabarashe, abagera kuri 11 bapfuye ndetse abandi 3 bakomeretse. Intare za Sarambwe zabafashe matekwa. Amakuru akavuga yuko muri uyu mujyi wa Goma hakirimo abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo binyegeje kandi bafite intwaro. Ni ibikorwa bikomeye cyane rero bisaba yuko M23 ngo yongera ibikorwa byo gusaka inyubako zose mu mujyi wa Goma. Humvikanye amasase menshi cyane muri uyu mujyi wa Goma mu ijoro ryakeye. Ni abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bari bagiye kugaba igitero cyo kugira ngo basahure inyubako zikomeye mu mujyi wa Goma, ariko intare za Sarambwe zabamishijemo urufaya rw'amasase. Inyeshyamba za M23 zaberetse ko zirya zikaravye, zabivuganye. Amasoko yacu mu mujyi wa Goma avuga yuko uyu mujyi urimo intwaro nyinshi. Harimo abazarendo bavanyemo imyenda yabo ya gisirikare ndetse harimo n'abasirikare benshi ba FARDC binyegeje mu mazu. Abangaba ngo barimo gukora ibikorwa by'ubusahuzi ndetse ngo barimo gupanga imigambi mibisha yo gutera M23. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini, nk'uko nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, nababwiye yuko abasirikare b'u Burundi batangiye guhunga imirwano mu gace ka Uvira. Abarundi batangiye kuvanamo akabo karenge. Amakuru yizewe arimo kutugeraho muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 aremeza ko abasirikare b'u Burundi batangiye guhungira mu ntara ya Tanganyika. Barimo kwirukanka cyane berekeza mu mujyi wa Karemi. Imirwano irimo guca ibintu mu gisagara cya Uvira. Abarwanyi ba General Makenga barimo guhangana mu buryo bukomeye n'abasirikare b'u Burundi. General Neva yatanze itegeko ko abarundi bagomba kurwana umuhenerezo ndetse ko nta murundi agomba gusubira inyuma ngo ahungire mu gihugu cy'u Burundi. General Neva yatanze itegeko ko umusirikare wese w'u Burundi uzagerageza gutoroka urugamba agasubira inyuma, bagenzi biwe bagomba kumurasa. Amakuru rero aravuga yuko barimo guhunga bamanuka berekeza muri Tanganyika. Ni akamaramaza rero kuko abasirikare b'u Burundi benshi barimo kugwa ku rubuga rw'imirwano. Dore nk'ubu ngubu amakuru twamenye nuko Koloneli Kavamahanga w'igisirikare cy'u Burundi ku munsi w'ejo yapfanye n'abasirikare barenga 190. Bose baguye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Koloneli Kavamahanga ni umwe mu basirikare bakomeye b'u Burundi wari uri mu buseruko bwa Kongo. Koloneli Kavamahanga rero inyeshyamba za M23 ku munsi w'ejo zaramurashe. Yapfanye n'abandi basirikare bivugwa yuko barenga 190. Nyuma y'urupfu rwa Koloneli Kavamahanga Leandre, amakuru yemeza yuko abasirikare b'u Burundi bacitse intege. Barabona yuko ngo nta mpamvu zo gukomeza gupfira muri Kongo. Benshi rero bahisemo gufata iy'ubuhungiro bakerekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Hashize iminsi General Evariste Ndayishimiye yohereza abasirikare benshi muri Kongo, ndetse muri iyi minsi birishize General Neva yari yarungitse abasirikare 4,800 muri Kongo. Ni amabatayo 6 y'abasirikare yarungitse muri Kongo kugira ngo bajye gufasha abandi basirikare bari mu gisagara cya Uvira. Bano bose rero imirwano irimo kubananira, birimo kubata kuwa amazi kuko benshi barimo gupfa kandi abandi nabo barimo gukomereka.
Hari amakuru avuga yuko abasirikare barenga 300 b'u Burundi bakomeretse ku munsi w'ejo. Hari inkomere zakomeretse cyane bazinyuza muri Tanganyika mu bwato bwa gisirikare bazerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi aremeza neza ko ikiziga cya Koloneli Kavamahanga nacyo cyageze mu Burundi kinyuze mu ruzi rwa Tanganyika. Imirwano ikomeye cyane rero irimo kubera mu gisagara cya Uvira, irimo gutuma abasirikare benshi b'u Burundi bitaba Imana. General Neva yategetse ko bagomba kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Ibingibi rero birimo gutuma benshi mu basirikare b'u Burundi bagwa ku rubuga rw'imirwano. Ariko uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 9 amakuru yizewe aremeza yuko abarundi babonye ko nta mpamvu yo gukomeza kurwana. Benshi barimo kumanuka birukanka berekeza mu mujyi wa Karemi. Inyeshyamba za M23 biragaragara yuko zigiye kwigarurira igisagara cya Uvira. Ni nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera mu micungararo ya kiriya gisagara. Hashize iminsi imirwano irimo kubica bigacika. Abarundi bagerageje kurwana mu buryo bukomeye. Ndababwiza ukuri ko abarundi bakoze urugamba rukomeye cyane muri Uvira. Niba ari ahantu hakomeye cyane habereye imirwano mu gace ka Uvira, M23 izajya ihirahira. Habaye imirwano ikomeye cyane ku buryo umurwanyi wese wa General Makenga azajya yirahira urugamba rukomeye rwabaye muri kariya gace. Abarundi bafashe umutsina bararwana. Abarundi barwanye urugamba rukomeye bakoresheje intwaro z'amoko yose. Abasirikare barenga 19,000 b'Abarundi bagerageje guhagarika M23, ariko biragaragara yuko bigiye kubata kuw'amazi. Benshi barimo guhunga ndetse birimo kwibonekeza yuko intwaro zabo barimo kuzita ku rubuga rw'imirwano. Mu yandi makuru akomeye arimo kuvugwa nuko Tshisekedi arimo gusaba ibihugu by'u Burayi gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arasaba ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'u Burayi gufatira u Rwanda ibihano bikomeye. Tshisekedi avuga ko u Rwanda rwateye Kongo. Tshisekedi akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo kandi ko aribo barimo gufasha M23 kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Ibingibi Tshisekedi yabitangaje ubwo yaganiraga n'abadepite bo mu muryango w'ubumwe bw'u Burayi. Yanaganiriye kandi na ambasaderi w'uyu muryango muri Kongo. Tshisekedi akavuga ko ibihugu by'u Buraya bikwiye gufatira u Rwanda ibihano bikomeye cyane. Tshisekedi akomeje kuzenguruka isi yose avuga yuko u Rwanda rukwiye guhanwa, avuga yuko u Rwanda rwateye Kongo, avuga yuko abasirikare b'u Rwanda barimo kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Amakuru rero akemeza ko Tshisekedi yashoyemo za miliyoni nyinshi z'amadolari y'amanyamerika. Abarobiste benshi cyane barimo kurya amafaranga ya Kongo kugira ngo baharabike u Rwanda kandi barusabire ibihano mu bihugu by'amakungu. Amakuru avuga yuko abarobiste bo ku mugabane w'u Burayi bamaze kurya miliyoni zirenga 400 z'amadolari y'amanyamerika. Iyi ntambara irimo kubera muri Kongo ndetse no guharabika igihugu cy'u Rwanda, Tshisekedi amaze kubishoramo amamiliyari menshi y'amadolari y'amanyamerika. Amakuru yemeza neza ko umuntu wese utavuga neza igihugu cy'u Rwanda, Tshisekedi n'ubutegetsi bwiwe bamaze kumugeraho, ndetse ngo barimo gutanga amadolari menshi cyane kugira ngo baharabike u Rwanda. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo burimo kwishimira yuko ibihugu by'u Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo batangiye gufatira u Rwanda ibihano. Mu minsi ishize mwarabibonye ko i Kinshasa habaye ibirori byo kwishimira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubwongereza bafatiye u Rwanda ibihano. Ariko ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko bidahagije. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi busaba yuko noneho ibihano ngo byafatirwa igisirikare cy'u Rwanda. Madame Therese Kayikwamba wa Guinea, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, yasabye abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo muri Kongo ko bafatira igisirikare cy'u Rwanda ibihano bakirega kuba muri Kongo. Mu yandi makuru rero nuko ubutegetsi bwa Kongo bwaguze indege ikomeye cyane y'intambara.
Amakuru yizewe aremeza ko igisirikare cya Kongo cyaguze indege kabuhariwe yo mu Burusiya, baguze Sukhoi Su-35. Amakuru aremeza yuko iyi ndege yamaze kugera muri Kongo. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi Su-35 ni imwe mu ndege z'indwanyi zigezweho kandi zifite ikoranabuhanga rihambaye. Amakuru aremeza yuko ubutegetsi bwa Kongo bwaguze iyi ndege mu rwego rwo guhangana n'inyeshyamba za General Makenga mu buseruko bwa Kongo. Hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaguze n'ibindi bitwaro byinshi kandi biremereye cyane. Amakuru aravuga yuko intwaro bavanye mu Burusiya zihagaze miliyoni 480 z'amadolari y'amanyamerika. Ni intwaro zikomeye cyane rero ubutegetsi bwa Kongo bwaguze, ndetse bikavugwa yuko ngo Kongo igiye guhangana n'abanzi bayo. Iyo Kongo ivuze abanzi bayo ibirimo kuvuga igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi wewe avuga yuko rwose azanashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru akavuga yuko akomeje gufatanya na FDLR ndetse n'abarundi kugira ngo bazashotore igihugu cy'u Rwanda. Indege ndetse n'izindi ntwaro zikomeye zirimo kugera muri Kongo. Tshisekedi arimo kugura ibitwaro bikomeye, gusa amakuru akavuga yuko nakomeza kugura izi ntwaro n'ubundi ngo atazatsinda urugamba. Intwaro zose yari afite mu mujyi wa Goma ndetse no mu buseruko bwa Kongo byarangiye intare za Sarambwe zizigaruriye, bazicakiriye mu mujyi wa Goma. Ngo ni igihombo gikomeye cyane kuri FARDC. Ubutegetsi bwa Kongo bwararahiye buratsemba buvuga yuko butazemera kuganira n'inyeshyamba za M23. Tshisekedi yavuze ko nta biganiro azagirana nazo. Yavuze yuko arimo gutegura intambara ikomeye. Yavuze yuko izi nyeshyamba azazikubita ku rugamba, ndetse ngo ibibazo byose azabikemura mu buryo bwa gisirikare. Gusa abikweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga yuko Tshisekedi arimo kwihenda mu buryo bukomeye, ngo ntabwo ashobora gutsinda iyi ntambara rwose. Intare za Sarambwe nazo ziryamiye amajanja, ndetse ziravuga ko ziteguye guhangana n'umusirikare uwo ari we wese waza kuzizanaho agasomborotso mu buseruko bwa Kongo. Mu yandi makuru arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo nuko mu mujyi wa Bukavu ku munsi w'ejo ibintu byiriwe byayangaye. Abazarendo batoboye za butike z'abanyagihugu. Abazarendo batoboye za magaze z'abanyagihugu muri komine Bagira mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 bavuye muri kariya gace, ndetse amakuru akavuga yuko ahazwi nka Kamizike abasirikare ba M23 batakirimo kuhagaragara. Ni ibintu rero ngo byateje ubusahuzi bukomeye cyane mu mujyi wa Bukavu. Hari za video zirimo kwerekana abazarendo barimo gutobora amazu y'abaturage, barimo gutobora za butike ndetse na za magaze mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bavuze yuko ibi bikorwa babihagaritse, gusa abaturage baravuga yuko abasirikare ba General Makenga hari ibice byinshi batarimo kugaragaramo, ibintu ngo birimo gutuma abazarendo basahura za butike ndetse na za magaze z'abene gihugu. Koloneli Leandre Kavamahanga w'igisirikare cy'u Burundi yarashwe. Ndasubiramwo. Koloneli Leandre Kavamahanga w'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe muri Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo gushyamiranya M23 n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko Koloneli Kavamahanga yamaze kurasirwa mu gace ka Uvira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 8 habaye imirwano ikomeye cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare barenga 190 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano. Ndasubiramwo. Abasirikare 190 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo ya Uvira. Amakuru kandi aravuga yuko benshi bakomeretse mu buryo bukomeye. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Uvira aremeza neza ko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 8 habaye imirwano ikomeye cyane.
inyeshyamba za M23 zahanganye mu buryo bukomeye n'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi nabo barwanye urugamba rukomeye. General Neva yategetse yuko bagomba kurwana umuhenerezo. Yavuze yuko nta musirikare agomba gusubira inyuma ngo ahungire mu Burundi, ngo bagomba kurwana urugamba rukomeye rwo kurengera u Burundi, ngo ntago bagomba kwemera ko izi nyeshyamba za M23 zigarurira igisagara cya Uvira. Imirwano rero irimo guca ibintu muri kariya gace. Amakuru yamaze kumenyekana aremeza yuko Colonel Kavamahanga Leandre wari urongoye amabatayo y'abasirikare b'u Burundi barimo kurwanira muri kariya gace yarashwe n'abarwanyi ba M23 ndetse akitaba Imana. Colonel Kavamahanga Leandre yapfuye, yaguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abarwanyi ba General Makenga bamurashe, ndetse amakuru akemeza yuko hari undi musirikare afite ipeta rya liyetona nawe yaguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira, amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare barenga 190 aribo bapfuye. Muri bano basirikare b'u Burundi bapfuye harimo ba ofisiye, ndetse amakuru akemeza yuko abandi benshi bakomeretse. Ni ibintu rero biteye ubwoba cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare b'u Burundi batangiye gucika intege ku rubuga rw'imirwano. Bamwe mu basirikare b'u Burundi baravuga yuko batazi impamvu barimo kurwanira muri Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bwababwiye ko barimo kurwana intambara ikomeye yo kurengera igihugu cy'u Burundi, ngo mu gihe M23 yaba yigaruriye Uvira byashyira mu kaga umujyi wa Bujumbura, ndetse ngo byatuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD butembagazwa. Amakuru rero aremeza neza ko ikiziga cya Colonel Kavamahanga Leandre cyamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko ku mugoroba w'irigenekerezo rya 8 ikiziga cya Colonel Kavamahanga cyageze ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Hakoreshejwe ubwato butoya bwa gisirikare maze bukivana muri Uvira bukijyana mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko ubwato bwa gisirikare aribwo bwakoreshejwe, kandi ngo bwavuye mu gihugu cy'u Burundi bwerekeza hariya ku nkombe za Tanganyika muri Uvira. Ikiziga cya Colonel Leandre Kavamahanga cyamaze kwakirwa n'abasirikare mu Burundi. Ni ibyago bikomeye cyane, ni amarira ndetse n'imiborogo mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko urupfu rwa Kavamahanga rwaba rugiye gutuma abasirikare b'u Burundi batsindwa uru rugamba. General Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi niwe arongoye abasirikare b'u Burundi bose barimo kurwana muri Kongo. General Mingi yategetse yuko bakomeza imirwano, kandi ngo umusirikare wese uri busubira inyuma nta kabuza bagenzi biwe barahita bamurasa. General Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi nawe yahawe amabwiriza akomeye cyane yo kurwana umuhenerezo mu gace ka Uvira. Ntiyemera yuko M23 yinjira muri kariya gace. Ndababwiza ukuri rero ko abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Kongo. Abasirikare benshi barimo gukomereka. Amakuru twamenye nuko ubwato bwa gisirikare aribwo burimo gukoreshwa mu gutwara inkomere, mu gutwara abapfuye, ndetse n'abandi bose barimo kugira ibibazo ku rugamba. Muri Tanganyika hagaragayemo ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi. Muri Tanganyika kandi hagaragayemo ubwato burimo abasirikare bafite intwaro zikomeye. Ni amakuru rero arimo kwemezwa n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse bikagaragara yuko benshi barimo kugwa mu mirwano muri Uvira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Uvira, ndetse inkuru mbi ikaba yamenyekanye ko Colonel Kavamahanga yitabye Imana, ndabamenyesha ko igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bo rwose bakomeje imirwano barimo gushoza ku barwanyi ba General Makenga. Indege z'intambara za FARDC uyu munsi ku igenekerezo rya 8 zongeye kurasa mu gace ka Mwenga ndetse na Warungu.
indege za Sukoyi zahagurutse i Bujumbura maze zijya kurasa muri Kongo. Ni ibintu abarwanyi ba M23 bamagana ndetse bakavuga ko byanga bikunda ubutegetsi bwa Gitega bugomba kuzishyura iki kintu burimo gukora. M23 yavuze yuko izihorera byanga bikunda, ndetse M23 yateguje General Neva ko nawe azasogongera kuri aya masase arimo kurasa muri Kongo. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba General Makenga bashobora kuzagaba igitero gikomeye kigamije kwihorera kuri General Neva ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ngo ntabwo byumvikana ukuntu indege zirimo guhaguruka mu Burundi zikajya kurasa muri Kongo. Ibingibi ngo ni agasomborotso gakomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega, ndetse abarwanyi ba M23 ngo barababuriye ariko banze kumva. Ikigiye gukurikiraho rero ngo nuko izi nyeshyamba za M23 nazo zizagaba igitero cyo kwihorera ku butegetsi bw'u Burundi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo, ku munsi wo kwizihiza umunsi w'abagore, Perezida Tshisekedi yagize umukobwa wiwe umunyamabanga wiwe wihariye. Umukobwa wiwe witwa Christiana Tshisekedi yamugize umunyamabanga wihariye wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakongomani benshi barimo gutera hejuru bakavuga yuko Tshisekedi ibiro byiwe byose yabyujuje abo mu muryango wiwe. Babyara biwe bose bari mu buyobozi, abavukana n'umugore wiwe bose bari mu buyobozi bwa Kongo. Abandi bose bafite icyo bapfana na Tshisekedi nabo yabahaye imyanya myinshi. Amakuru akemeza yuko abajyanama ba Tshisekedi ndetse n'abanyamabanga biwe barenga 300. Aba bose bahembwa za miliyoni z'amadolari y'amanyamerika, ndetse bikavugwa yuko Tshisekedi arimo gukora ibishoboka byose ngo umuntu wese bafitanye isano yinjire mu butegetsi bwa Kongo. Christiana Tshisekedi ni umukobwa wa Tshisekedi, yamugize sekreteri particulier wa Tshisekedi, ndetse ibingibi bikaba byemeza yuko ngo ubutegetsi bwa Kongo bwabaye ubutegetsi bwa kamwana wa mama. General Prime Niyongabo amaze gukomborwa ku mabanga yo gutwara igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, General Prime Niyongabo yararongoye igisirikare cy'u Burundi amaze gukomborwa kuri aya mabanga yiwe. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko General Evaristo Ndayishimiye amaze gukora amavugurura akomeye cyane mu gisirikare. Hari impinduka zikomeye cyane zigiye kugaragara mu gisirikare cy'u Burundi. General Neva yamaze gufata imyanzuro, ndetse amakuru yizewe aravuga ko kuri uyu wa mbere aribwo biza gutangazwa ko General Prime Niyongabo yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Mu bandi basirikare bakomeye nabwo ibintu ntago byoroshye. Hari bombora rikomeye mu gisirikare cy'u Burundi. General Neva arimo kwirukana abasirikare bose avuga yuko batamugandukira. Arimo kwirukana abasirikare bose avuga yuko ari abagambanyi, ndetse ko bari mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Amakuru twamenye nuko General Kirapanze yarakuriye abacungereye umutekano wa Ndayishimiye, nawe yamaze gukomborwa kuri aya mabanga yiwe. General Kirapanze ngo yananiwe gucungera neza umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse ngo yavuzwe mu mabi menshi yo gushaka gutembagaza General Neva. Amakuru twamenye nuko General Jean Paul Habimana wari sous-chef d'état-major w'igisirikare cy'u Burundi nawe yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Uyu General Jean Paul Habimana niwe yari icyegera cya General Prime Niyongabo. Yari yungirije General Prime Niyongabo ku burongozi bw'igisirikare cy'u Burundi. Abari barongoye igisirikare cy'u Burundi rero bose bamaze gukomborwa nk'uko amakuru yizewe arimo kutugeraho arimo kubyemeza. General Neva ngo yarakaye mu buryo bukomeye, ndetse nyuma y'igitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi ku ijoro ryo kwigenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8, ibintu byahindutse kwa General Neva.
Generali Neva ngo arabibona neza ko abajenerali bashaka kumwica, ndetse yari amaze iminsi 2 atangaje yuko abizi neza ko hari abajenerali barimo gupanga umugambi wo kumwivugana. Yabitangarije mu nama ikomeye cyane ya gisirikare ubwo yabarebaga mu maso akababwira ko abizi neza ko barimo gutegura umugambi wo kumugandagura ndetse no kumutembagaza ku butegetsi. Mu ijoro ryakeye rero za grenade 2 zatewe kwa Ntare Rushatsi. Imodoka ya Ndayishimiye yangiritse mu buryo bukomeye, ndetse umwe mu basirikare bacungera umutekano wa Generali Neva yitabye Imana. Hari abasirikare 2 mu bagabye igitero nabo barashwe bitaba Imana. Bagaragaye bafite inkoho z'abasirikare b'u Burundi basanzwe bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Bari bambaye imyenda y'igisirikare, ndetse ngo bamenyekanye yuko ari bamwe mu basirikare bari basanzwe bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Nyuma ya kino gitero cyagabwe kwa Generali Evariste Ndayishimiye, amakuru yihuta cyane aravuga yuko Generali Neva amaze gufata ingingo zikomeye. Amaze gukombora uwari ukuriye abajepe, uwari ukuriye abajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Generali Kirapanze amaze gukomborwa ku mabanga yiwe nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Amakuru kandi aremeza yuko Generali Evariste Ndayishimiye yamaze rwose no gushyiraho abandi basirikare bagomba gusubirira bano bamaze gukomborwa ku mabanga yabo. Nk'uko natangiye mbibabwira rero, Generali Prime Niyongabo yararongoye igisirikare cy'u Burundi, niwe kizigenza wa mbere yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Amakuru avuga yuko Generali Neva yaramaze iminsi arimo kwikanga igiti n'ibuye, ndetse ngo yabonye amakuru yemeza ko Generali Prime Niyongabo yari arimo gutegura ibikorwa byo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Hari amakuru avuga yuko Generali Prime Niyongabo ndetse na Koloneli Reveriyano Ndikuriyo bari mu bikorwa byo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Generali Evariste Ndayishimiye rero yarakaye mu buryo bukomeye, ndetse amakuru aremeza neza ko yamaze gukombora uyu Generali Prime Niyongabo. Ngo ni ikishi, ngo ni umuntu ushobora kumugambanira umunota ku wundi, ndetse ngo yamaze kujya ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo urimo gushaka kuzarongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko hari inama ikomeye cyane yahuje abagabo 3 bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama yahuje Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Gervas Ndirakobuca. Uyu nguyu ni umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama bakoranye na Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko aba bagabo bombi bamaranye ijoro ryose kuri rigenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8. Bamaze amasaha agera kuri 6 barimo kuganira nyuma y'aho ibitero byari bimaze kwibasira Ntare Rushatsi. Amakuru yemeza neza ko Generali Ildefonse Habarurema ari we yahishuriye Ndayishimiye ko ibintu birimo kuzamba mu Burundi, kandi ko agomba gukombora bamwe mu basirikare bafite umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi ngo yagiye ahishura amakuru menshi cyane yerekana ko Generali Prime Niyongabo, Generali Kirapanze ndetse na Jean Paul Habimana bari mu mugambi wo gutembagaza Generali Neva. Ndetse ngo bano bagabo bamaze kwemera neza ko Generali Evariste Ndayishimiye nta mbaraga agifite zo kurongora igihugu cy'u Burundi. Ngo mu mwaka w'2027 bazashyigikira Koloneli Reveriyano Ndikuriyo aba ari we wiyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero bitagombaga kubasiga amahoro. Hari n'amakuru avuga yuko bamwe muri bano bajenerali bashobora gutabwa mu mvuto. Ndetse Generali Evariste Ndayishimiye ngo yarakaye mu buryo bukomeye.
Mu busanzwe Generali Neva yagishaga inama akagwi k'abajenerali, ariko kuri iyi nshuro amakuru atugeraho aremeza neza ko atigeze agisha inama abandi bajenerali. Yagishije inama abajenerali babiri gusa, Generali Ndirakobuca ndetse na Generali Ildefonse Habarurema, nibo bonyine bamugiriye inama yo gukombora bariya basirikare bakomeye bavugwa mu bugambanyi bwo kumwivugana. Amakuru arimo kudushikira aremeza yuko Generali Evaristo Ndayishimiye nyuma yo gukombora Generali Prime Niyongabo yamaze kwemeza ko Generali Silas Ntigurirwa ari we agiye kurongora igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, Generali Silas Ntigurirwa niwe agiye kuba chef d'etat major generali w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko Generali Ildefonse Habarurema ndetse na Generali Ndirakobuca bagiriye inama Ndayishimiye yo gushyiraho Generali Silas Ntigurirwa akaba umuyobozi w'igisirikare cy'u Burundi. Generali Silas Ntigurirwa arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, yarajejwe ibiro by'umukuru w'igihugu. Amakuru rero akemeza ko Generali Silas Ntigurirwa ari we agiye gusubirira Generali Niyongabo Prime wamaze gukomborwa ku mabanga yiwe n'umukuru w'igihugu. Ibintu ntago byoroshye rero mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa ko hari abandi bajenerali barimo kuvugwa yuko bagiye gusimbura Kirapanze ndetse bakanasubirira Generali Jean Paul Habimana, nawe yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Amakuru twamaze kumenya nuko Generali Silas Ntigurirwa niwe agiye kuramutswa igisirikare cy'u Burundi. Uyu mugabo arazwi cyane muri iki gisirikare cy'u Burundi ndetse bivugwa ko ari hafi cyane ya Generali Neva. Generali Neva arimo kwiyegereza abasirikare abona yuko bashobora kumucungerera umutekano, ndetse arimo kwiyegereza abizerwa cyane, ngo arimo kugenda yigizayo abasirikare abona yuko bashobora kumugambanira ndetse no kumutembagaza ku ntwaro yiwe. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko Generali Major de Police Ndaruzaniye Leonidas asanzwe ari guverineri w'intara ya Ngozi ashobora kujya mu biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru aravuga yuko Generali Major de Police Ndaruzaniye Leonidas ari umuntu wa hafi cyane ya Generali Neva, ngo ashobora kumuvana ku burongozi bw'intara ya Ngozi akamujyana kurongora ibiro by'umukuru w'igihugu. Ni amakuru nayo arimo kuvugwa muri kano kanya mu gihe ibintu bikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Generali Neva arimo kwiyegereza abasirikare bakomeye kandi abona yuko bashobora kumuhagarara ko, ngo arimo kwiyegereza basoma mbike biwe, ngo yamaze kumenya ko hari akagwi k'abajenerali barimo gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Burero ngo igihe kirageze ngo nawe abakombore maze yiyegereze ba basirikare abona ko ari abizerwa kuri Generali Neva. Ni muri iyo mpamvu rero Generali Major de Police Ndaruzaniye Leonidas umaze iminsi mike cyane agiye kurongora intara ya Ngozi, ngo bashobora kumukurayo vuba na bwangu bakamujyana mu biro by'umukuru w'igihugu. Biravugwa kandi ko hari umukoroneri asanzwe atwara ikigo cya gisirikare, nawe ashobora kwerekeza mu bajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe ibintu bikomeje kuyangara mu gisirikare ndetse bikavugwa ko hari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Mu minsi ishize igitero gikomeye kibasiye ibiro by'umukuru w'igihugu. N'uyu munsi ku igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8 ibintu byongeye kuyangara, kuko mu ijoro abantu batamenyekanye bateye za grenade ku biro by'umukuru w'igihugu. Hari amakuru rero avuga yuko Generali Neva ari we yaba yabikoze kugira ngo yikize abasirikare ndetse abeshye yuko abajenerali aribo bagabye kino gitero. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare aremeza neza ko igitero cyaraye kibaye ku biro by'umukuru w'igihugu, ngo nta wundi muntu wagikoze.
ngo rwose cyakozwe na General Neva. General Neva ngo yigabyeho igitero kugira ngo abone impamvu za nyazo zo kurakara ndetse no gukombora abasirikare. Dore nk'ubu ngubu General Kirapanze yarakuriye abajejwe gucungera umutekano wa Ndayishimiye nawe yamaze gukomborwa, ndetse biravugwa yuko ibitero byagabwe kwa Ntare Rushatsi ari bimwe mu bintu bikomeye cyane bitumye akomborwa ku mabanga yiwe. Ariko kandi byanavuzwe yuko akorana na General Prime Niyongabo na Reveriyano Ndikuriyo mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Ni bombora rikomeye rero mu bihangange mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye ashobora no guhindura abagize guverinoma. General Prime Niyongabo umaze gukomborwa ku mabanga yiwe yaramaze imyaka myinshi rwose atwaye igisirikare cy'u Burundi. Benshi mu banyagihugu b'u Burundi babona ko ari umugabo ubushitse. General Prime Niyongabo avuga amajambo make cyane, ariko bikavugwa yuko ari umwe mu bagenerali bakomeye ndetse bari bafatiye runini General Evariste Ndayishimiye. Biravugwa rero ko ibombora ryaba rigiye kuvuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo ibi bikorwa bya General Ndayishimiye bishobora guteza akaga kuko imigumuko igiye gutangira mu gisirikare. Hari bamwe mu basirikare basanzwe bayoboka General Prime Niyongabo rwose ngo bamaze kwemeza yuko badashobora kuyoboka General Silas Ntigurirwa, bakavuga yuko ahubwo ibingibi bikozwe na General Neva bigiye guteza indyane zikomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Ngo ni n'ibintu bishobora rwose gutuma ubutegetsi bwiwe butembagara mu buryo bworoshye. Kwa General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi hatewe ibisase. Ndasubiramwo. Kwa General Evariste Ndayishimiye hatewe za grenade zigera kuri 2 mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8. Amakuru arimo kuva mu ntara ya Gitega aravuga yuko ibintu byayangaye. Umutekano wakajijwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Abantu bataramenyekana bateye za grenade ku biro by'umukuru w'igihugu, ndetse biravugwa yuko bashakaga kwivugana General Neva. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu ntara ya Gitega. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu bajejwe gucungera umutekano w'abakomeye mu Burundi aremeza neza ko General Evariste Ndayishimiye yarayasimbutse urupfu. Amakuru aravuga yuko ku isaha y'isa 3:50 ku mugoroba w'igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8 abantu bataramenyekana bateye grenade 2 muri parikingi. Amakuru akavuga yuko imodoka isanzwe itwara General Neva yari iri muri parikingi ku biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru rero akemeza yuko umwe mu bashinzwe gucungera umutekano wa General Neva yitabye Imana. Bamuteye grenade ari ku modoka muri parikingi, ndetse amakuru akavuga yuko bibeshye gato cyane kuko bari bamaze kumenya yuko General Neva yaba yamaze kugera mu modoka. Ntabwo ariko byagenze. General Neva ntabwo yarari muri iyi modoka, ahubwo abashinzwe umutekano wiwe nibo bari bagiye muri parikingi kuvanamo imodoka ngo batware umukuru w'igihugu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko abagabye iki gitero bari bafite amakuru yizewe yemeza neza ko General Ndayishimiye ari ku biro by'umukuru w'igihugu. Abagabye igitero ngo bashakaga kwica Ndayishimiye. Amakuru aremeza yuko bateye grenade 2 ndetse imodoka ya General Ndayishimiye ikaba yangiritse. Amakuru yibanze aremeza yuko umwe mu bashinzwe umutekano wa General Neva yitabye Imana. 2 mu bagabye iki gitero nabo bitabye Imana kuko abashinzwe umutekano wa General Ndayishimiye bahise babarasa. Humvikanye urufaya rw'amasase ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8. Humvikanye amasase menshi cyane yamaze nk'iminota 5 nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza.
Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko abagabye iki gitero ngo ari abantu bari bafite intwaro zikomeye, ndetse ngo abagabye iki gitero ni abantu basanzwe bafite ububasha bwo kwerekeza ku biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru y'ibanze yamaze kumenyekana aremeza ko babiri mu bapfuye basanzwe bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi, kandi ngo ni bamwe mu bakomando n'ubundi bigeze gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Ndasubiramwo, babiri mu bafashwe ndetse bakicwa ni abantu bari basanzwe mu gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa ko bigeze gukora akazi ko gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse ngo bigeze no gucungera umutekano w'umuhisi Petero Nkurunziza, niko amasoko yacu arimo kubyemeza. Ibingibi rero ngo biragaragaza yuko abagabye igitero bari bafite amakuru yizewe kandi yuzuye mu bijyanye no gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Kugeza ubu ngubu rero ubutegetsi bwa Gitega ntacyo buratangaza kuri iki gitero. Amakuru yose arimo gutangazwa arimo kuvugwa mu kinyegero. Ntabwo General Evariste Ndayishimiye nawe aragira icyo avuga kuri kino gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi kigamije kumwivugana. Ayandi makuru kandi arimo kutugeraho aremeza ko bano basirikare babiri barashwe basanganywe inkoho z'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aremeza ko inkoho basanganywe ari zimwe mu nkoho zikoreshwa n'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Ngo ntabwo byumvikana rero ukuntu babonye izi nkoho. Urujijo rukomeje kuba rwose rero ku muntu waba winyegeje inyuma ya kino gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi. Amakuru kandi akavuga yuko General Evariste Ndayishimiye yari amaze iminsi avuga yuko hari abantu bashaka kumwica. Imbere General Ndayishimiye yavuze yuko abizi neza ko abajenerali mu Burundi bashaka kumwica. Nta wamenya rero niba ari abajenerali bari bateguye iki gitero bagamije kwikiza Ndayishimiye. Habuze gato rwose General Neva yaragiye gupfa. Iyo baza kugaba igitero General Neva yamaze kugera mu modoka, amakuru yemeza neza ko yari guhita yitaba Imana, kuko imodoka bateyeho za grenade yangiritse mu buryo bukomeye. Umwe mu basirikare bacungera umutekano wa Ndayishimiye wari umaze kuyigeramo yahise yitaba Imana. Amakuru rero akemeza yuko iki gitero nta wundi cyari kigamije, ngo cyari kigamije rwose General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi. Yabuze gatoya yarusimbutse rwamubonye. Amakuru arimo kuvugwa kuri kino gitero ni menshi kandi aratandukanye. Amakuru amwe namwe avuga yuko abajenerali batumvikana na Ndayishimiye aribo baba bakoresheje bano basirikare maze bakagaba igitero bagamije kwica General Neva. Hari n'abavuga yuko bari bagamije kumukanga bamwereka yuko bashobora kumwirenza umunota ku wundi. Muri iyi minsi hari bombora mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu ntwaro ya General Neva. Abasirikare bararakaye cyane ndetse babwiye Ndayishimiye ko arimo gukora amakosa akomeye yo gukomeza kohereza abasirikare muri Kongo, ndetse ngo itunga ry'igihugu ryaratesekaye mu buryo bukomeye. Abajenerali bavuga ko Burundi burimo kujya mu manga ikomeye cyane, ndetse bakavuga ko General Neva ntacyo arimo gukora ngo atabare igihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko mu minsi mike cyane igihugu cy'u Burundi gishobora guhinduka Banana Republic, ngo ni igihugu rwose kizaba kitagifite iyo kiva n'iyo cyerekeza, kizaba cyarahindutse akaduruvayo. Ibibazo by'ubukungu ndetse n'ibibazo by'imitegekere birimo kugariza cyane abatuye igihugu cy'u Burundi. Niko bamwe mu bajenerali babibwiye General Neva atakubica ku ruhande, ndetse babimubwiye amaso ku maso atakurya umunwa. Nyuma y'iki gitero rero amakuru akavuga yuko bano bajenerali bashakaga kwica Ndayishimiye, cyangwa se bakaba bashakaga kumutera ubwoba ngo abe yahindura inyifato ave kuri zimwe mu ngingo arimo gufata muri iyi minsi, cyane cyane kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo, cyane cyane kwigwizaho itunga ry'igihugu ndetse no gukomeza gukandamiza bamwe mu basirikare bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ayandi makuru kandi avuga yuko iki gitero cyaba cyakozwe na General Evariste Ndayishimiye ubwiwe nyene ngo yereke abanyagihugu ko perezida wabo ageramiwe.
Generali Ndayishimiye ngo yaba yateguye iki gitero akakigabaho ku biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo yereke abanyagihugu ko abantu barimo gushaka kumwica, kugira ngo azamure emosiyo z'abanyagihugu, yereke abanyagihugu ko arimo gukora ibintu byiza ariko ko abantu b'ibisuma barimo gushaka kumwica. Izi ni zimwe muri tekinike zikoreshwa n'abategetsi, akigabaho ibitero, akigira victime, akerekana ko yaragiye gupfa azira ibikorwa byiza arimo gukorera abanyagihugu. Biravugwa rero ko Ndayishimiye nawe yaba yigabyeho kino gitero, akereka abanyagihugu ko abantu b'abagizi ba nabi badashyigikiye ibikorwa by'iterambere arimo gukorera Uburundi aribo barimo gushaka kumwica. Ibingibi rero ngo Ndayishimiye ashobora kubikoresha nk'iturufu, maze agahamagarira abanyagihugu gukomeza kumushyigikira ndetse no kurwanya abo yita ko ari abanzi b'u Burundi barimo gushaka kumwica. Nyuma ya kino gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi, biravugwa yuko hari abajenerali bakomeye mu Burundi bashobora gutabwa mu mvuto. Amakuru akavuga ko bano bajenerali baba bagiye gucakirwa bakagirizwa gushaka kwica umukuru w'igihugu. Bamwe rero mu bahinyanyura ibiriko birabera mu Burundi bakavuga ko kino gitero cyaba ari igitero cya baringa cyakozwe na Generali Ndayishimiye agamije guta muri yombi bamwe mu basirikare arimo kubona yuko barimo gushaka gutembagaza intwaro yiwe. Amakuru kandi akavuga yuko kugeza ubu ngubu Generali Neva nawe afite ibibazo bikomeye cyane. Akagwi k'abajenerali bakomeye mu Burundi kamaze rwose kumwereka yuko katamushyigikiye, ndetse ko mu matora yo mu 2027 bazashyigikira Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD FDD. Ubungubu rero mu gihugu cy'u Burundi hari ihangana rikomeye. Hari n'amakuru avuga yuko bwana Reveriyano Ndikuriyo ari we waba wategetse ko bica Generali Ndayishimiye kugira ngo amuvane ku butegetsi. Byose ni birimo kuvugwa kuri kino gitero cyagabwe kwa Generali Evariste Ndayishimiye. Kugeza ubu turiko turavugana rero nta rwego rw'ubutegetsi rwari rwagira icyo rutangaza ku masase menshi cyane yaraye yumvikanye ku biro by'umukuru w'igihugu. Nababwiye yuko amasase menshi yumvikanye mu kiringo cy'iminota 5. Babiri mu bagabye igitero bapfuye. Umwe mu bari bajejwe gucungera umutekano wa Ndayishimiye nawe yapfuye. Amakuru akemeza yuko abakomeretse ari 3 ndetse ko imodoka ya Generali Neva yangiritse mu buryo bukomeye. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 8 ku biro by'umukuru w'igihugu hagaragaye abajenerali benshi cyane kandi bakomeye. Hagaragaye imodoka nyinshi za gisirikare, hagaragaye intwaro zikomeye, ndetse byagaragaraga yuko ibintu byahinduye isura ku biro by'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega. Nta wuzi rero ikigiye gukurikiraho, gusa hari amakuru avuga yuko abajenerali babiri kandi bakomeye baba bagiye gutabwa mu mvuto bagirizwa gushaka kwica umukuru w'igihugu.